Mwaramutse canke mwiriwe aho umwe wese aherereye ku mazina yanje nitwa Irakoze Marie Claire akaba ari jewe mpagarariye kino gisata canke auto école muri rusangi muri Kibonobono nkaba ndi umudirectrice twongeye kugaruka kandi turi nibakwe ryinshi turi n'umunezero udasanzwe yuko uyu munsi twatewe iteka tukaba twazindukanye amashimwe muri rusangi muri Kibonobono tukaba dutanga impamya bushobozi canke ama certificat kubijanye n'abanyeshure bakurikiranye icigwa cyo kugendesha imodoka canke amategeko y'ibarabara. Muri make turi hano kuri uyu munsi ugira kabiri turishimye cyane turi kumwe n'abanyeshure twahora turi kumwe mu gutanga ubumenyi nabonye hari ijambo baza hakajambo baza gushikiriza ntibogenda uko nyene hama hano tukaba duhagaranye n'umwigisha wabo yarasanzwe abakurikirana muri ivyo vyigwa gumana natwe uraza kumva byinshi birushirijeho karibu cyane. Uno munsi tuba tumaze ikiringo kitari gito turiko turigisha abanyeshuri tuvuze abanyeshuri ntimwumve ko ari abana bato bato oya turiko turigisha abantu bakuze baje kugira ngo bashobore kwiga amategeko y'ibarabara hamwe no kunyonga imiduga. Kubw'ivyo uyu munsi niwo munsi wo kubahereza ama certificat yabo. Ayo ma certificat ariyo abahereza uburenganzira bwo kuja kurondera permis provisoire. Ubu ingene tugomba dutange ama certificat ntimuhave mwibaza ngo wo dutangurira ko ngo niwe yaraciye ubwenge gusumba abandi ngo niwe wa mbere oya ahubwo nyabuna nabashoboye ivyigwa bose vyo muri ino auto école Kibonobono. Turatangurira kuwitwa Nintunze Dieudonné. Ukurikirani Ndikumana Aloise. Ukurikira kandi ni Ndayikeza Enoch. Hama Nduwimana Alexis. Niyo gushimwa Micheline. Masagwa Francine. Irakoze Innocent. Nduwayezu Chantal. Mugisha Mamesi. Kwizera Arsene. Ndayizeye Jerome. Ndayiragije Dieudonné. Dukundane Frank. Mana yubahwe Fabrice.
abo nibo bazanye imyidondoro yabo, abandi baba bari ngaha bitashobotse ko bazana imyidondoro yabo barashobora kwegera directrice kugira ngo shobore gushaka imyidondoro yabo ku masertifika yabo hama bayahabwe. Nkuko mumbona ngaha imbere ya kamera bivanye wese nahaherereye, naje nitavye akamo baduteye ko kuza gutora amasertifika mu nyigisho twakurikiranye ngaha muri auto école ya Kibonobono. Ego mwoba mwitwa bande? Amazina nitwa Ndikumana Aloyize. Nkumbure hariho yandi ma auto école mwari mwarabonye canke mwari mwarumvise ntimuje kwiga. Nigiki catumye mwitabira iyi auto école yashinzwe na Kibonobono ngahi Bujumbura? Ikintu catumye nitaba akamo mu bandi, jewe nari maze kubona ama auto école ariko numvise akamo kuko noza kwigira auto école muri societe ndimwo canke muri koperative ndimwo ya Kibonobono. Nafashe ya mbere kuza kugira ngo ngire ubumenyi bukwiye mu bijanye n'amategeko y'ibarabara, mu gihe nari nsanzwe mfise ivyifuzo by'uko nozo umushoferi kandi umushoferi mwiza akora ivy'amategeko y'ibarabara amwemerera gukora. Ego rero mu ntumbero zawe urabona yuko ugiye kuba umushoferi mwiza anyonga imodoka yiwe canke uzoja gusaba akazi? Jewe ntararonka iyo wanje mugo mfise ivyizigiro ko nzoyironka, kuko mu visionnaire w'iyi societe aratubwira neza yuko tuzogera kure kugeza aho umuntu ashobora kuzoronka imodoka yiwe, mbere ngira n'indege tuzava tuzironka muri societe. Ego mfise ivyizigiro ku byuko nzoshobora kuronka imodoka yiwanje, ntararonka yiwanje ushobora kuzokoresha imodoka za societe igihe bazabanyiyumviriyeko. Urakoze cyane. Uvuga uti rero je ndafise ivyizigiro ko nzoronka imodoka kandi biciye mu mugambi ninjiyemwo wa koperative ya Kibonobono. Sinkekeranya yuko bizocaho, ahubwo bizocaho nyene tuzonazironka, ko turi kubona imigambi ya Kibonobono iri kiratera yavansa ku muvuduko. None hariho abantu babonye rirya tangazo hanyuma ntibaza kwiga, nk'ababifashe ibisanzwe wobaha impanuro nyabaki mwaka kanya? Nk'umuntu yoba ari muri societe canke ababibona ku mbuga ngurukana umenyi biciye nko kuri Kibonobono media canke basanzwe bari muri societe batabuze uburyo, nobaha kaze nobabwira nkabatumira kuza kwiga amategeko y'ibarabara muri Kibonobono. Si amategeko gusa, mbere turiga na pratique kuko imiduga yo kutwigishiriza ko pratique iriho. Byose twarabyize aha mutubona ngaha, abari imbere ya kamera n'abandi bari mu kibanza hano mu ishuri, abo ivyo byose twarabikurikiranye kandi bimeze neza. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Turabashimiye bimwe by'umwihariko ku bantu bose cyangwa abanyeshuri bose bagerageje kwitabira akamo ko kuza kwiga muri auto école Kibonobono. Muri Kibonobono nta mbibe tuba dufise, turakora tugashika hirya no hino, abashaje, abakiri bato, imisore n'inkumi bose turabakira, kuko muri Kibonobono auto école dutera tuje imbere twese atawusigaye inyuma. Duhimiriza dutera n'akamo buri muntu wese yipfuza kuza kwiga muri auto école Kibonobono arahawe ikaze cyane, imiryango iruguruye ku bwanyu, turahari ku bwanyu, tubakire tubatunganyirize kandi twiga ku mafaranga make cyane kandi ubumenyi bukaba buhari. Turatanga ubumenyi, karibu cyane, tureke kuvuga nti twe turashaje cyane ntitwize. Ibi byo kwiga imuduga ntabyo kuvuga ngo ntabyo kwiga je narize naciye ku ntebe y'ishure nikengere canke hirya no hino ndabibindi. Turabe twiyumvire, reka twiyumvire dushike kure, tuze kwiga ubumenyi kubyicarana ni byiza hako kwicara atakintu na kimwe ushoboye uzi, kuko muri kihe ndabeke nakabijya muri Kibonobono kanatsinda aho uri n'umunywanyi ukacuza kwiga auto école Kibonobono. Tutibagiye ko n'abatara abanywanyi tubakira bakaza bakiga, mugabo usanzwe uri umunywanyi ukaza kwiga muri Kibonobono haba hari amahirwe menshi cyane yo kugira ngo ushobore kuronka akazi barondeye umushoferi muri Kibonobono.
bazohera kuri babandi bigira hehe bigishwa na Auto-Ecole Kibonobono. Karibu cane rero wewe ukiri inyuma, karibu turaguteye intege uze wige, byose birashoboka kuko niterambere kuri twese. Murakoze cane.